Ndabahaye kaze, ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndabahaye kaze rero ku makuru mushikirizwa n'imbonesha kure ijyanye mukunda cane ya Isange TV. Tubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho bimwihariko twibanda ku makuru haba maravugwa muri politike ndetse n'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Uho rero udukurikira iyo waba uri hino hatandukanye, ndaguhaye kaze mu makuru yacu kandi nizere ko umeze neza. Amakuru yacu rero agira ashimikire ku ngingo z'inkuru zikurikira. Mu Burundi turababarira ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yohereje abasoda batari bake ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Kuri ubu rero abasoda bamaze kujabuka mu Rwanda ndetse barashe abasoda batatu b'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Yandi makuru kandi turaza kubabarira ko mu mugambo CNDD FDD ibintu bitameze neza, kubera ko nyuma yuko umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo amagara ye amucitse. Turaza gusoreza amakuru yacu mu makungu tunyarukire muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari wa M23 wongeye kugaba ibitero ku gisoda ca FARDC ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubabarira ingene vyifashe uyu mutwe wa M23 wagavye igitero urimo urerekeza Kinshasa, aho bivuga ko rero kuri ubu abasoda bagera kuri 20 bo ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze kuhasiga ubuzima. Sabo bonyene kuko no ku ruhande rw'u Burundi hari abasoda bashika 7 baguye muri ico gitero. Igitero rero catanguye mu masaha ya saa 12 za mu gitondo, aho rero umuhari wa M23 wagavye igitero ku basoda ba FARDC ndetse n'inkambi y'abasoda b'u Burundi aho bari bakambitse, maze abasoda 7 b'u Burundi bahita bahasiga ubuzima. Igisoda ca FARDC kivuga ko rero ico gitero cagabwe n'umuhari wa M23, maze abasoda batari bake baca bahatakariza ubuzima. Uyu mugwi wa M23 uvuga ko utazokwigera uhagarara kugaba ibitero mu bice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera ko hatwara Felix Tshisekedi Tshilombo yo wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yanze kugirana ubwumvikane n'uyu mutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Hwiringoma yatangaje ko igitero bahigabye mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana, maze ico gitero kikaba caguyemo abasoda batari bake baba abanyekongo ndetse n'abo Burundi. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka nawe yatangaje ko ico gitero cari igitero cagabwe mu gitondo n'uyu mugwi wa M23 ugira wihanize igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse nabo bafatiganije guhangana n'uyu mugwi wa M23. Uyobora uhagarariye uyu mugwi wa M23 Colonel Nanga nawe yasiguye ko uyu mugwi ugomba gukora ibishoboka byose ugafata umugwi wa Kinshasa ndetse ugaca uhirika ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kubera ko ngo yabuze ico yomarira abanyekongo. Uyu Colonel Nanga mu makuru yashize twarababariye ko mu makuru nyine yatohojwe n'amasoko yacu ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yadushikirizaga ko ngo imitungo y'uyu Colonel Nanga yoba yose igiye kugurishwa kugira ngo bamwemeze, maze agashirwa ku isoko bikagurishwa, kuko ngo Colonel Nanga akomeje kudurumbanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivugwamo imigwi myinshi cyane igwanya ubutegetsi, maze kuri ubu ngubu iramaze kwigarurira ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyekongo bakomeje guhungira mu bice bitandukanye. Murabizi neza ko mu minsi iheze umugwi wa M23 wari wafashe ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkaho twobabarira ko yari yafashe, muravyibuka ko twari twabariye mu masoko yacu ko uyu mugwi wari wafashe ikibuga c'indege ca Goma ndetse n'ujya mugi wa Goma. Gusa amasoko yacu yari yatangaje, yari yadutohoreje amakuru tubarira ko hari igice gitonyi caba kiriko kiragenzurwa n'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari abandi basoda kandi bo mu bacangero bana bari bamaze guhungira mu Rwanda ndetse baza guhungira i Kigali bayobowe n'ujya mugwi wa M23 uriko urabacungera umutekano. N'amakuru rero twari twatohojwe n'amatohoza yacu n'amasoko yacu ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
ubu rero uyu muhari wa M23 wongeye kugaba igitero simusiga werekeza mu mugi wa Kinshasa bashaka gufata ubutegetsi ndetse ngo bakureho Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Mu nkuru zaheze hari amakuru twe twatohorejwe n'amasoko yacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atubarira ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka guhindura itegeko nshinga ry'ico gihugu ndetse ngo kugira ngo azobashe kongereza ikiringo cyo kuyobora Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse ngazobe ari no mazitoza kuyobora Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kiringo gikurikira. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi tugaruke kuyarimo aravugwa mu mutekano aho leta y'u Burundi yongeye kugaba ibitero ku Rwanda. Amakuru twatohorejwe n'amasoko yacu ngaho mu Burundi yatubariye ko abasoda b'u Burundi bajabutse berekeza i Rwanda maze ngo bakaza kurasa abasoda batatu b'u Rwanda bakaza guca bahasiga ubuzima. N'amatohoza rero twahawe n'amasoko yacu nyene atubarira ko umutekano wifashe. Ibi rero byavanye no kungene Evariste Ndayishimiye yari yashavuye cyane avuga ko akomoje ku ntambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko rero iyi ntambara yoba igiye kuba iy'akarere ndetse akaba yari anafise ubwoba ko iyi ntambara izoca ishika no mu Burundi. Ibi rero yabikomorejeho kubera kungene ujya muhari wa Red Tabara uri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi iheze yaweri wigeze kugaba ibitero mu ntara ya Katumba maze abasoda batari bake b'u Burundi bahasiga ubuzima ndetse n'inzu z'umugambwe CNDD-FDD muri kajya gace iza kuhabomokera. Amasoko yacu rero mu Burundi yadushikirije ko gushika ubu Burundi bwagabye buhagaze magabo, uvuga ko rero bwaje kugaba ibitero bushaka kurasa ku Rwanda. Abasoda batari bake b'u Burundi bajabutse binjira u Rwanda bashaka kurasa ku basoda b'u Rwanda maze batatu muri bo baca bahasiga ubuzima. Amasoko yacu rero dukesha amakuru ngaha mu Burundi dushikirije ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashavuye ndetse acohereza ibibunda binini cyane n'abasoda batari bake ku mipaka ihuza umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Umutekano w'u Rwanda n'u Burundi waratosekaye mu myaka iheze aho ndetse Evariste Ndayishimiye yaje gufunga imipaka ihuza u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yaje gufunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibi rero akaba yarabikoze ngo mu rwego rwo gukingira umutekano we ngo udatosekara bivanye n'uko ashinja canke se yagiriza u Rwanda ko rwoba rufasha umutware uyu ujya muhari wa Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahakanye ibyo byose bagirizwa na leta y'u Burundi byo gufasha umugwi wa Red Tabara ndetse leta y'u Rwanda ikanavuga ko ataho ihuriye n'umugwi wa Red Tabara ihungabanya umutekano muri Republika y'u Burundi. Perezida w'u Rwanda yavuze ko nta hantu na hamwe yahurira n'umugwi wa Red Tabara woba ugwanya ubutegetsi bwa leta y'u Burundi. Umugwi wa Red Tabara ufise ibirindiro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho mu gihe giheze bivuga ko wari wajabukiye muri Kivu y'Amajyepfo maze ukerekeza mu Burundi ukaza kugaba ibitero ndetse abatari bake bakaza kuhasiga ubuzima, aho ndetse bivuga ko ngo waje no kugaba igitero ku basoda ku ikambi y'abasoda yari ngaho nyene mu Burundi. Muyandi makuru rero twiyakomereje n'ubundi murimo aravugwa mu mugambwe CNDD-FDD. Biravuga ko rero umugambwe ya CNDD-FDD injyana zose nyuma y'uko Veriano ndi kuri umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe amagara ye atameze neza ndetse bikanavuga ko ubu ngubu yaba ngo yaramaze kuganagwa canka se ngo yoba yarahawe ishano n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye. Muri CNDD-FDD rero bashavuye cane barakaye cane bariko baritotomba bavuga ko Angeline Ndayishimiye yoba abahekuye. N'amakuru rero dutohorejwe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe biravuga ko ngo yoba yamaze gushakisha uzosubiriza uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Veriano Ndikuriyo. Yani makuru kandi twatohorejwe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi atubarira ko Evariste Ndayishimiye nyene ngo nawe yaba afise uruyeri ariko aragirisha mu kudashaka gutangaza ko
umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yoba yaramaze kuva kw'isi canke se yoba yarapfuye. Abanyapolitike benshi mu Burundi bumvikana na Evariste Ndayishimiye ngo baranyegeje amakuru y'ibanga, ndetse ngo n'umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo ngo ntuzi neza iyo umurambo wa Reveriyano Ndikuriyo woba uherereye. Amasoko yacu kandi yaje kwegera umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo babaza kubabarira ko ishavu ririko riraniga bitewe n'ukungene ngo batazi iyo umurambo cyangwa se umuntu wabo yoba yarajanywe, uko ngo baherutse bababwira ko yoba yarajanywe i Dubai mu Barabu kuvurirwayo. Gusa amatohoza avuga ko umurambo w'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ngo woba waraburiwe irengero, ndetse ngo kubera ko ngo niyo yari karavurirwa ngaho i Dubai ata muntu n'umwe yari wemerewe kwinjira mu bitaro byaho agwariye, kubera ko ngo nabiwe bamuba hafi bari bamwegereye ngo bose baciwe bakwa amatelefone. Amasoko yacu rero yatohoje amakuru avuga ko hoba hagira bazobanze bashake uzosubiriza Evariste Reveriyano Ndikuriyo, ari nayo mpamvu ndetse banze kutangaza amakuru y'urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Imbonera kure nazo rero uko zari zishigikiye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD zashavuye cyane, ndetse binavuga ko ngo kuri ubu ngubu zimwe na zimwe ngo zatangiye kujabuka zigira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo binavuga ko ngo zoba zigiye kujya kwifatanya n'ujya muhari wa Red Tabara ngo nazo zibe zaza ngo zirike ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bitewe n'ukungene atakintu namba arimo arakorera abarundi, ahubwo ngo akomeje kubanyonora ndetse no kubaboreza igufa. Namakuru rero twatoherejwe n'amasoko yacu yari ngaho mu Burundi. Dukurije kuri iyi nkuru rero, reka dusozerere amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Kongo imigwano n'ubundi iracari imigwano. Evariste Ndayishimiye murabizi ko afitanye umubano udasanzwe n'igisoda c'uburu ca Evariste Ndayishimiye afitanye umubano Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse abasoda b'u Burundi akaba yarabohereje gufatikanya n'igisoda ca Kongo kugwanya ujya muhari wa M23. Umugwi wa M23 rero kuri uyu munsi w'Imana mu gitondo ca kare yavyukiye mu migwano, ndetse imigwano idasanzwe, aho rero uyu mugwi waje kwivugana abasoda bashika batari bakeyi bo mu gisoda ca FARDC, ndetse n'abasoda barindwi bo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi baciye bahasiga ubuzima. Umugwi wa M23 rero urafise imbaraga zidasanzwe, uvuga ko urimo uragwana urengera uburenganzira bw'abanyekongo, by'umwihariko abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nuko rero tubikirizwa n'amasoko yacu ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagiriza perezida w'u Rwanda Paul Kagame Kongo yoba afasha ujya muhari wa M23 wo guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa leta y'u Rwanda iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahakana bivuye inyuma ko ataho bahuriye n'ujya mugwi wa M23 uhungabanya umutekano wo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero ndabashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Weho rero udukurikira uri mu ntara nka Gatumba, mu ntara ya Bubanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, mu Kigobe, Kibezi ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye. Ndabashimiye mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Wewe woba utarakanda sabone canke partage bivanye naho uherereye, cyo ndaho maze uzurabo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza kubandaniriza mu makuru yacu ku buryo bw'indonido akurikira, twohereje amasoko yacu ngaha
ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ingene vyifashe umutekano wamaze gutosekara turaza kubabwira mu makuru y'ubutaha ukungene biza kuba bihagaze kuri ayo masaha niba koko ingabo z'u Burundi zaba zamaze gushika mu Rwanda cankwe se leta y'u Rwanda hari ico yoba yakoze igasubizayo abasoda abo Burundi ngo bari bamaze gushika ku butaka bw'u Rwanda nk'uko vyariko biravugwa. Reka rero dusozerere ngaha gusa n'abari badukurikiye bari nko mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda ndetse no hakurya y'amazi manini nk'abari i Buraya, abari muri Amerika, Austria na Australia ndetse n'ahandi ijya nino kw'isi hatandukanye. Turabashimiye amakuru yacu, reka tuyasozerere ngaha tubabarire ko ari agasaga. Imana ikomeze kubarinda, mugire umunsi w'Imana mwiza kandi muhahe muronke mukomere kandi mucungere umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi.